Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC Gahuza Miryango aho hose kwisi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 z'ukwa mbere, guverinoma yose ya Isiraheli iri mu nama yo gushyira umukono ku masezerano y'agahenge ko guhagarika intambara igaza no kurekura abafashwe bunyago n'umutwe wa Hamas. Ubusanzwe mu Rwanda bimenyerewe ko kubyara bisaba ko uruhinja rusamwa rugatwitwa na nyina mbere yo kwibaruka, ariko bigiye guhinduka nyuma y'itegeko rishya ry'umuryango ryemerera ko umugore ashobora gutwitira undi. Icyemezo gishimisha abantu nk'uyu. Tumaze imyaka 6 tutarabona urubyaro kandi dukeneye umwana. Ubushobozi bwacu hagize utwemerera twazamwitura pe. Turajya no mu Burundi kandi kuganira n'umukambwe Daniel Bihurugu uzwi ku ndirimbo ze nyinshi zakunzwe mu gihugu. Yewe Burundi hariho yoho uragahore ngo tuve mu kanyabugoro, izo zihora zivuga ku ntuze ku radio ze y'u Burundi. Ntiwibagirwe n'abaza muganga ndetse n'imikino. Ayo yose nandi akubiye muri biganiro ni mukanya nyuma ko Siriake muhawe nayo abagezaho andi y'ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari muri studio za BBC i Nairobi. Sentare nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagumijeho itegeko ryashizweho umukono na Perezida Biden ribuza urubuga rwa TikTok gukorera muri ico gihugu kuva ku munsi w'Imana. Iyo ngingo yafashwe ku bwoba ko Ubushinwa bugenzura urwo rubuga wicishije kuri kompanyi ya ByteDance yaruvyaye, yari yagabishijwe ko yorugurisha canke rugahagarikwa. Ubutegetsi bushasha bugiye kujaho nibwo buzoshira mu ngiro iyo ngingo. Ariko Donald Trump ariwe yatanguye gutera akamo ko guhagarika urwo rubuga, asa n'uwahinduye aho ahagaze, avuga ko azorondera inzira yo kurutabara. Inama nkuru yijejwe umutekano muri Israel iri mu nama yo gushira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara no kurekura ingwati yumvikanyeho na Hamas. Itangazo ry'ibiro by'umushikanganje wa mbere Benjamin Netanyahu rivuga ko ayo masezerano aramutse yemejwe irekurwa ry'umwe mu bagizwe ingwati rizoca riba ku munsi w'Imana nk'uko bitekanijwe. Bamwe mu bashikiranganje baragabisha ko bazotanga imihoho kubera ayo masezerano bavuga ko ari ayo gushimira Hamas. Hamaze iminsi haba imyiyerekano y'abatsimbaraye ku vyiyumviro vya kere Yerusalemu, mu gihe umushikiranganje wo kwivuna amansi yahagaritse amategeko yose ajanye no gufunga abakoloni b'abanye Israel ba mu ntara yigaruye ya Cisjordan. Daniel Rifshiz sekuru wiwe hari mu bagizwe ingwati, ahamagarira leta ya Israel kwemera ayo masezerano. It is the agreement that it is. Ayo masezerano ameze uko ameze. Nashaka kuvuga ko byari gushoboka ko haba meza gusumba. Ego twifuza ko bose bagaruka ku munsi umwe. Abatwawe nk'imbohe bose bakagaruka. Ariko siko bimeze. Umukuru wa Amerika Biden murabizi niwe yazanye iyo nteguro mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, hanyuma barayikorerako. Urumva guhindura ngo haboneke ayandi masezerano byotwara nk'ukundi kwezi. Ndashimiye cyane rero umukuru wa Amerika yatowe Trump na Perezida Biden ukuntu bakoranye aya masezerano akaboneka. Cooperation together to get this deal done. Umunyabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko abasirikari ba ONU bajejwe kubungabunga amahoro batoye ibibanza birenga 100 binyegejemwo ibigwanisho vya Hezbollah canke ivy'iyindi migwi yitwaje irwanisho kuva amasezerano yo guhagarika intambara
atanguye gushirwa mu bikorwa mu kwezi kwa 11. Mu rugendo arimwo muri Liban, Guterres yavuze kandi ko Israel itegeza guhagarika ico yise kwigarurira ubumanuko bwa Liban n'ibikorwa vya gisirikare biberayo. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron nawe nyene ariko aragendera Liban aho bazohura na perezida mushasha hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Yavuze ko hariho icuka cizere muri ico gihugu gikeneye gushigikirwa. Iyi ni BBC. Ikigega kwisi FM kiragabisha ko politike y'ubudandaji yitezwe ku butegetsi bugiye kujaho muri Leta Zumwe za Amerika iteye kimwe mu bibazo bikomeye ku butunzi bw'isi. FMI ivuga ko iterabwoba rya Donald Trump ko azoduza amatagisi rishobora kongereza uruhagarara mu budandaji, mitahe ishorwa igabanuke, ubushobozi bw'amasoko bugabanuke, hanyuma habe n'ihungabana ryo guhererekanya ibidandazwa. Yavuze kandi ko ingingo zo kwikingira zishobora guteza imbere ubutunzi bwa Amerika mu kiringo gito, ibindi bihugu biri mu kaga, ariko ko bishobora guhindukirira ico gihugu ibintu biduga agaciro birengeye bikurikirwe nuko ibintu bishobora kononekara gusumba. Imran Khan yaciriwe gufungwa imyaka 14 mu cisu urubanza rwa Kadir, acibwa no kuriha amande arenga ibihumbi 4 by'amapaundi na sentare yijuye kubahiriza inyifato muri Pakistan. Umugore wiwe yaciriwe gufungwa imyaka 7 n'amande arenga amapaundi ibihumbi 2. Uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ari mwibohero kuva mu 2023, akaba yavuze ko ivyo yagirizwa byose bishingiye kuri politike. Inkuru y'umumesha makuru wacu Azade Moshiri ari muri Pakistan mugiye kwishirizwa na Florentine Kwizera. Bompi bari bamaze hafi umwaka barafashwe hari mu kwezi kwa kabiri. Igihano cari kimaze gusibira inshuro zitatu zose. Ariko ubu Imran Khan na Bushra Bibi bakatiwe. Abashikiriza manza bavuga yuko amafaranga harugwa muri za miliyoni amajana z'amadolari n'amahegitari y'amatongo arivyo vyatanzwe nk'ingabire yahawe Al Qadir Trust, ishirahamwe ryari rifiswe n'abantu babiri gusa nk'abanywanyi, Khan n'umugore wiwe. Sentare yavuze yuko ibi vyari ruswa. Mu gushima Imran Khan vyagaragaye yuko yafashije umugwiza atunga akomeye Malik Riaz guhebegwa ihazabu yari yakatiwe na sentare ntahinyuzwa. Abashingwa manza ba Khan bakomeje gushimangira yuko atanurumeya rukoroka gwagiye mu mufuko w'abaregwa, kwa ahubwo ibi ari ihorihori rya politike. Aho ni mu gihe ibiganiro hagati y'umugambwe PTI wa Bwana Khan na leta bibandanya. Uyu mugambwe uhamagarira leta kurekura abapfungiwe politike, harimo yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Nimba Khan yari yizeye guhabwa umwidegemvyo vuba, iyi ni nk'intambwe ateye isubira inyuma. Igipolisi cyo muri Sudani y'Epfo cyasizeho umukwawe mwijoro nyuma yaho hadukiye imyerekano ku mugwa mukuru Ijuba ku munsi wa 4. Abari mu myerekano barateye ahadandariza abo muri Sudani nyuma y'inkuru zavuga ko habaye ikubagurwa ry'abanyesudani y'Epfo muri Sudani, ingabo za leta ya Sudani zigarurira igisagara ca Wad Madani zirukanye Rapid Support Forces. Umukuru w'igipolisi ca Sudani y'Epfo yamesheje kumbonesha kure y'igihugu ko uwo mukwabo utangura mwijoro Ijuba no mu bindi bisagara. President Salva Kiir yateye akamo ko gutekana. Prida. Urakoze Siriake muhawe nayo kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati ku nkuru mwumvise mu kanya mu Siriake muhawe nayo yabagezagaho. Guverinoma yose ya Israel rero ikabiri mu nama yo gushyira umukono ku masezerano y'agahenge ko guhagarika intambara muri Gaza no kurekura abafashwe bunyago n'umutwe wa Hamas. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezwaho na Florentine Kwizera. Nubwo ibiri muri uwo mwumvikano byose bitaramenyekana mu ido n'ido, uzoshigwa mu ngiro mu mice gutatu, ivyo bikazomara 6 uhereye ku munsi w'Imana aho bizotangurira. Muri ico kiringo abari baragizwe ingwati mu karere ka Gaza hamwe n'imbohe z'abanyapalestina bazorekugwa, ndetse n'abari barakuwe mu zabo mu karere ka Gaza bemererwe gusubirira mu mihana yabo. Ingabo za Israel nazo zizoca zikugwa mu birindiro byose biri mu turere tubamwe abantu benshi muri Gaza, nkuko vyavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Hanyuma imfashanyo zijanwa mu karere ka Gaza zongererezwe. Intambwe ya kabiri izoba ari guhagarika intambara burundu nkuko Biden yabimenyesheje. Ibindi biganiro ku ntambwe ya kabiri bizotangura ku munsi ugira 16 w'iki kiringo. Abandi bazoba basigaye mu bantu bafashwe ingwati harimo n'abantu b'abagabo
bazorekugwa bagwirijwe n'abanyororo b'abanyapalestina haheze habe no gukura burundu ingabo za Israel muri Gaza. Intambwe ya gatatu izobamwo gusanura akarere ka Gaza, ikintu gishobora gufata imyaka, hamwe rero no gutahukana ibiziga vyoba bisigaye by'abari baragizwe ingwate. Tujye mu Rwanda. Ubusanzwe muri iki gihugu bimenyerewe ko kubyara bisaba ko uruhinja rusamwa rugatwitwa na nyina mbere yo kwibaruka. Ariko ibi bigiye guhinduka nyuma y'itegeko rishya rireba ibibazo by'umuryango. Umugore ashobora gutwitira undi, ibizwi nka surrogacy mu Cyongereza, ariko ntibizakorwa na buri wese. Kimwe mu byo usaba gutwitirwa agomba kuba yujuje ni ukuba afite ingorane zo gusama ku giti cye, cyangwa se ko ubuzima bwe cyangwa ubw'umwana bwajya mu kaga igihe cyo gutwita cyangwa kwibaruka. Inkuru ya Yves Bucyana. Ndi kuri katedrali ya Musanze, misa yahaberaga irarangiye. Maombi Alice n'umugabo we Nyirumurera Eric bari muri iyi misa, ariko bafite ikibazo kibakomereye. Tumaze imyaka 6 tutarabona urubyaro kandi dukeneye umwana. Ubushobozi bwacu hagize utwemerera twazamwitura pe. Uyu ni umwe mu miryango hano mu Rwanda ifite ikibazo cyo kutabyara. Leta ivuga ko itegeko rishya ryo kuba umugore yasaba ko undi amutwitira hakoreshejwe ikoranabuhanga ari ugutanga amahirwe yo kubona urubyaro ku barubuze. Usaba gutwitirwa agomba kuba afite ingorane zo gusama, kubyara, cyangwa se ko ubuzima bwe cyangwa ubw'umwana bwajya mu kaga mu gihe cyo gutwita cyangwa kubyara. Ubu ni uburyo bukoresha ikoranabuhanga. Abaganga bagahuriza intanga z'umugabo n'umugore muri laboratoire, zamara gukora urusoro rumwe rutangiye gukura bakazitera muri nyababyeyi y'umugore wiyemeje gutwitira undi. Eric na Maombi buri wese avuga ko ashobora kubona abo mu muryango we bamutwitira. Mu gihe icyo kintu cyaba gishobotse kuba twashaka umwaba wamutwitira tukabona urubyaro, byaba ari byiza cyane. Yaba muri famille yaba atamubona, nanjye muri famille yanjye mfitemo bashiki banjye bankunda kandi nabo bibangamiye kuba nta rubyaro babona mfite. Ntashidikanyije nabo banyemerera kuba bankorera iyo service. Ni ibintu bitamenyerewe mu Rwanda. Mu muco nyarwanda benshi banabifata nka kirazira ko umuntu yabyarana n'uwo mu muryango we wa hafi. Ariko abahanga mu buvuzi bavuga ko utwitiye undi nta sano ry'utunyangingo cyangwa ry'amaraso aba afitanye n'uwo mwana. Dr Jean de la Croix Mutabazi: iyo ari ugutwitira undi muntu, icyo wowe uba ukora ni ugutwara ikintu cy'undi, nta sano mufitanye, mbese nta tunyangingo muhuje. Rero bishatse kuvuga ngo n'umufamiliye iyo bakoze kira twita gestational career, bahuje intanga z'abo bantu babiri hanze, barangiza bakaziguterekamo, ibyo ngibyo ntacyo byatwara ku bijyanye n'indwara zishobora guhererekanywa mu muryango. Ikitashoboka cyangwa kitemewe ni aho bashobora gukoresha igi ryawe bakariha nk'umuvandimwe wawe, cyangwa bakagutera intanga z'umuvandimwe wawe. Ibyo ntago byo byashoboka, ntago byemewe. Mu Rwanda ni ibitaro bike cyane bitanga iyo serivisi. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko gutwitira undi bibarirwa ikiguzi cya miliyoni 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda, ikiguzi cyishyurwa n'utwitiwe. Hari impungenge ko hari abazabigira ubucuruzi kurenza uko byaba nk'igikorwa cy'ubutabazi. Mu madini atandukanye hano mu Rwanda ntibemeranya n'uku kubyara hifashishijwe ikoranabuhanga. Abavuganye na BBC bavuga ko bihabanye no gushaka kw'Imana. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Yves Bucyana. Inkuru yabitugejeje ku isaa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:43. Mu kanya turakomeza n'amakuru yo mu karere nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro bya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC Gahuza Miryango. Tujya mu Burundi kuganira n'umuhumure Daniel Bihurugu uba mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza
azwi cyane kuba yaranditse akanaririmba indirimbo nyinshi zishimagiza Uburundi zikunze kuvuzwa ku maradiyo ndetse no ku minsi mikuru. Avuza kandi n'ibicurangisho byinshi bitandukanye birimo na piano. Yaganiriye na mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo, umva uko ikiganiro cyagenze. Afrika turafise igihugu c'amata n'ubuki karere k'Imana. Uyu ni Daniel Bihurugu ariko aducishiriza mu kuturirimba imwe mu ndirimbo ziwe bamwe bakuze bumva ku rusamirizi, abandi baririmba batondeye idarapo ku ishuri akoresheje akorodiyo yiwe biboneka ko ikuze. Uwo muhumure yahoze ari umwigisha akanashingwa n'amabanga yo kurongora komine Bweru yahoze mu ntara ya Ruyigi, ubu ari mu karuhuko k'izabukuru. Avuga ko yakunze kuririmba kuva ari muto. Nkiri umwana mutoyi nari sanzwe ndi muri barya baririmbira mu isengero, hanyuma mbaye umunyeshure batwigisha imiziki ndabifata gose ngafata amanota neza uko agenda inanga, maze no kuronka ni diplome nkaba umwigisha mu byo nigisha hakaba harimo n'umuziki, kandi nkaza ndarema uturirimbo gufunda indirimbo nyinshi. Avuga ko indirimbo ziri mu bitabo byiwe yanditse zirenga 70, ariko harimo zimwe atashoboye gusohora. Aratubwira zimwe mu zizwi cyane. Yewe Burundi hariho yoho uragahore ngo tuve mu kanyabugoro, izo zihora zivuga ku ntuze ku radio tuze y'u Burundi. Ariko none ni kihe kintu yoba yishimira yakuye mu muziki? Nk'igihe ntuzeye province ya Ruyigi yasumbya abandi kuririmba, je ariko ndazigirisha tubabambe mu Burundi, president aca tugabira maternité niyo baduhaye groupe yacu nari mfise. Bihurugu Daniel ariko avuga ko ubu umuziki w'u Burundi wataye akanovera. Umuziki wa kera twarashiramo akanovera k'ikirundi, nayo ubu byose rero numva ku radio ni ibintu bajanjanga bigishijwe n'abanyamahanga, ni ikintu caje conona umuziki w'u Burundi, nta kundi je no bivuga. Atera kamo abaririmbyi ba none kutaguma bahurumbira akaranga k'abanyamahanga. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuza Miryango, Bujumbura. Ako karirimbo ka Daniel Bihurugu waganiraga na mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo katugejeje ku isaha y'imikino na Yves Bucyana i Kigali. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriho neza avugwa cyane mu makuru y'imikino mu Bwongereza. Rutahizamu wa Manchester City Erling Haaland yasinye amasezerano yo kuguma muri iyo kipe mu gihe cy'imyaka 9 n'igice, bivuze ko uyu musore w'imyaka 24 azarangiza amasezerano ye afite imyaka 33 hafi 34, hazaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2034. Uyu munyanorvege yinjiye mu ikipe ya Manchester City avuye muri Borussia Dortmund yo mu Budage muri 2022, amaze gutsinda ibitego 111 mu mikino 126 yakiniye ikipe ya Manchester City. Amasezerano yari afite muri City yagombaga kurangira muri 2027. Kongera amasezerano kwa Erling Haaland bije nyuma y'amezi make Pep Guardiola umutoza w'ikipe nawe afashe icyemezo cyo gusinya amasezerano ye mashya y'imyaka 2. Amasezerano ya Haaland niyo y'igihe kirekire muri shampiyona ya Premier League, arenze ay'imyaka 9 rutahizamu Cole Palmer yasinyiye ikipe ya Chelsea mu kwezi kwa 8 umwaka ushize.
Nyere mu Bwongereza Amad Diallo yatsinze hat-trick no kuvuga ibitego bitatu wenyine ubwo ikipe ye ya Manchester United yatsindaga Southampton ku kibuga cya Old Trafford ibitego bitatu kuri kimwe umukino wa shampiyona ya English Premier League. Ibyo bitego Amad Diallo yabitsinze mu minota 12 ya nyuma y'umukino. Uwahoze ari umutoza wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ari mu biganiro byo kuba umutoza mushya w'ikipe ya Besiktas yo mu gihugu cya Turukiya. Naramuka yemejwe n'iyi kipe uyu munya-Norvege w'imyaka 51 bizaba ari bwo bwa mbere asubiye mu kazi k'ubutoza kuva yirukanwa na United muri 2021. Mu Bwongereza kandi shampiyona ya Premier League izakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Ejo kuwa gatandatu umukino ukomeye n'uzahuza Arsenal ikina na Aston Villa ku kibuga cya Emirates. No umukino ufite byinshi uvuze cyane cyane wibutsa ko umwaka ushize Aston Villa itozwa n'uwari umutoza wa Gunners Unai Emery iri mu makipe yagize uruhare mu gutesha igikombe Arsenal ubwo yayitsindaga ibitego 2-0 hari mu kwezi kwa kane tariki 14 ku kibuga cya Emirates. Gusa mu mukino heruka guhuza aya makipe yombi muri shampiyona y'uyu mwaka Arsenal yatsinze Aston Villa ibitego 2-0 ku kibuga cya Villa Park. Ni mu gihe Liverpool ya mbere izajya kwa Brentford naho umukino wo ku manywa Newcastle ikazakira Bournemouth. Ku cyumweru ikipe ya Manchester United izakira Brighton, Everton ikine na Tottenham naho Ipswich Town ikazakina na Manchester City. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuza Miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Tukiri Kigali reka ijambo noneho ndihe Yvette Kabatesi muri Baza Muganga. Mwiriweho neza. Parodontite ni uburwayi bwibasira igice gikikije amenyo. Iyi ndwara igira ubwoko bubiri, ni ukuvuga chronique iza gake gake na agressive iza yihuse. Turabisobanurirwa rero na muganga Jose Uwamariya mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Iyi ndwara rero yitwa parodontite ituma abantu bajegera amenyo ukavamo kandi utabona hari ahantu na hamwe hatobotse. Nayo wahita mu bwoko bwa infection kuko ifata igice cyitwa parodonte nicyo yangiza. Parodonte rero ni iki? Iryinyo iyo riteye mu kanwa riba rikomeye ariko ubona ko iyo turi kuye riba riri ryonyene. No kuvuga ngo hari ibice byinshi riba riteyemo kugira ngo rifate rigire ingufu mu kanwa tubashe kuririsha rye kuba rinyeganyega. Ibyo bice wenda twahera nk'inyuma kwishinya iribumbatiye utuntu tw'udutsi tugenda turifatisha mu kinyigishi cyangwa mu igufa. Burya iryinyo riba riteye mu igufa n'amenyo abateye mu kintu nka kiriya bakita alveole. Uvuga yuko iryinyo hasigaramo twobo tumeze nka kuriya hagati yagiye yashingamo amagufa. Iryo gufa rero rikinkije iryinyo naryo turibarira muri ibyo bice bya parodonte cyangwa se igice cyo hasi cy'umuzi gitwikiriye imizi kiba kiriho udutsi dufatisha iryinyo muri iyo myobo ishinze mu magufa. Ibyo byose nibyo bita parodonte. Ni ukuvuga rero iyo ndwara yitwa parodontite igenda yibasira ibyo bice kandi iryinyo ryo ari rizima, nta mwobo riba rifite, nta kantu ko kanda riba rifite, ariko haba haragiye harwara ya parodonte cyangwa bya bice bifatisha iryinyo ngo rikomere mu kanwa. Ibyo bice rero bigenda bifatwa bitewe n'udukoko tuba mu kanwa. Dushobora kuba ari udukoko twaturutse hanze, ni ukuvuga wenda twazanywe n'uburoso bw'amenyo mu kwiborosa mu macanshwe, hanyuma tukabamo twinshi dutangira tubabura cyane cyane ishinya. Twamara kuba twishe mu ishinya cyangwa se umuntu atoza nk'amenyo neza harimo nk'imyanda yagiye ifatamo tukinjira muri bya biryo by'ibisigazwa by'ibiryo bikagenda byuma bikurikije imyunyu ngugu igiye biri mu macanshwe bikumiramo. Biriya bintu rero iyo byivanzemo utwo dukoko nabyo bifasha mu bintu byo kubabura cyangwa guseserera muri cya gice gikikije iryinyo. Byamara gufatamo birimo izo mikrobe bikagenda bibabura byibasira ya mitsi, byibasira ya shinya, ugasanga
igice cy'umuziki kitakagombye kugaragara kirimo kugaragara, ugasanga iryinyo risigaye ryanamye. Wenda ikindi kintu nakongeraho ku bantu bafite indwara zidakira nk'ubwandu bwa sida cyangwa se diyabete, ku bwirinzi buba ari bukeya. Ni ukuvuga ngo iyo hatabayeho isuku ihagije no kwisuzumisha ku gihe, izo mikorobe cyangwa utwo dukoko turiyongera cyane kuri bo, noneho tukagenda dukurura kurwara kuri ibyo bice bifatisha iryinyo mu kanwa. Hanyuma icyo gihe ingaruka se zibizihe? Ni ukuvuga ngo ingaruka ya mbere igaragara ni ukuva amaraso mu menyo, ukabona impumuro mbi mu kanwa bitewe na za mikorobe, kumva mu kanwa harabishye hameze nk'aharimo ingese. Ikindi, iryinyo rishobora gutangira kujegajega. Mu ntangiriro ntabwo biba bibabaza, ariko bigeraho bikababaza cyane ku buryo nk'umurwayi uje abagira ngo nk'iryinyo riratobotse, ariko ugasanga n'ibyo bice birwaye. Ingaruka rero ikomeye cyane ibaho, akenshi atakaza iryinyo, kandi uko akomeza gutinda rya gufa rikomeza rigenda rifatwa ku buryo byasatira n'ayandi menyo. N'izo mikorobe zishobora no kwinjira mu bindi bice by'umubiri, bikaba byakurura n'ubundi burwayi budasanzwe bwo mu mubiri imbere. Noneho ni ukuvuga rero iyo bayise agresive, ni ukuvuga ngo n'ibyo bice bindi byihuta gufatwa wenda no mu kanwa hose. Iyo bayise agresive ni ukuvuga ngo yihutana ubukana budasanzwe mu gihe gitoya, ikabikwiriye hose, kuko ubundi hari iyo bita parodontite iri chronique isanzwe, yitangira umuntu ari muto, itababaza, ikagenda buhoro buhoro ku buryo yayimara n'igihe kirekire, wenda ikazageraho igira ingaruka zikomeye imaze igihe kinini. Ariko iyo ibaye iyo agresive irihuta cyane kandi irababaza cyane ku buryo iryinyo rishobora guhita ritakara, bisaba n'ubuvuzi bwihuse kandi bukomeye kugira ngo ibashe kuvurwa. Hama rero iravurwa indwara ya parodontite? Iyo umuntu atangiye gufatwa, ikimenyetso cya mbere agira ni ukuva amaraso mu kanwa. Ashobora kuza tukamugira inama akabasha kuyirinda, ariko kuvurwa nabwo iravurwa. Habaho koza amenyo, tukagenda dukuraho ibyo bice, tugashyiramo imiti nyine kubera ko iri mu bwoko bwa infection, hanyuma bikagenda bikira. Ntabwo bitwara igihe kirekire iyo umurwayi yubahirije amabwiriza twamuhaye. Aje se amenyo yatangiye kujegera, biterwa n'urwego ageze hajegera. Yajegera cyane havamo ko yatakaza, akazambara nyine insimburamenyo. Ariko iyo ajegera buhoro, hari utundi twuma twabugenewe tuyahambira akaguma hamwe ho yashyize, ariko nabwo tugakomeza tuvura kugira ngo rya gufa ridakomeza gushira, hanyuma bigakira. Muganga Jose Uwamariya watubwiraga ku burwayi bita parodontite bufata ibice bikikije iryinyo. Nanone twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro kasanuka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeneza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga. Mbere yo gusoza ibiganiro byacu, Siriake muhabona yo hagarutse muri studio za BBC Nairobi kutwibutsa amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Sentare nkuru ya Leta Zunze za Amerika yagumijeho itegeko ryashyizwe ku mukono na Perezida Biden ribuza urubuga rwa TikTok gukorera muri ico gihugu kuva ku munsi w'Imana. Iyi ngingo yafashe kuvuga ko Ubushinwa bugenzura urwo rubuga bubicishije kuri kompanyi ya ByteDance yaruvyaye, yari yagabishije ko iyo rugurisha canke rugahagarikwa. Inama nkuru ijejwe umutekano muri Israel iri mu nama yo gushira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara no kurekura ingwate yumvikanye ko na Hamas. Itangazo ry'ibiro by'umushikanganje wa mbere Benjamin Netanyahu rivuga ko ayo masezerano aramutse yemejwe, irekurwa ry'umwe mu bagizwe ingwate rizoca riba ku munsi w'Imana nk'uko bitegekanijwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yavuze ko abasirikare bawo bajejwe kubungabunga amahoro batoye ibibanza birenga 100 binyegejemwo ibigwanisho bya Hezbollah canke by'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho kuva amasezerano yo guhagarika intambara atanguye gushirwa mu bikorwa mu kwezi kwa 11 muri Liban. Urakoze Siriake muhawe nayo. Nanjye mbere kuva muri studio mbanze nkurarikire imvone imvano yejo nkubwira ko tuzagaruka ku mirwano iri kuvugwa mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ni imirwano ihuza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni n'abarwanyi ba M23. Hanyuma ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbc.gahuza.com. Wakoze guhita mu BBC Gahuza Miryango, twafashwe na Susan Lennon ku banga bw'ibyuma. Ku cyumweru ni runana bice bibiri. Genda Prudence Ngyumva uraraharyana. Weekend nziza naho utaha.